ubuhinga busanzwe bukoreshwa mw'isi yose tutarenganye no muri ishirahamwe y'ibihugu dusangiye akarere ko muri Afrika y'ubuseruko nuko tuba tugomba yuko ubwo buhinga butegeza gukingirwa hagakingirwa ayo mafaranga ahanahanwa aciye muri ubwo buhinga hakongera hagakingirwa n'abakoresha ubwo buhinga bose icya gatatu kandi ari naco ngira ngo mwofata yuko gikenewe cyane n'umwanya iyo sheke ihanahanwa nyine kuyihabwa ashobora gukoresha kugira ngo amafaranga yahawe kuri iyo sheke amushikire bidatevye. Aha novuga yuko nko mu minsi yahera kuva amasheka hanahanwa hano mu gihugu cacu byahora bifata nk'iminsi 3 gushika kuri 5 kugira ngo isheke wayitanze ari uko baguhaye amafaranga ari kuri iyo sheke ushobore kuyabona ari kuri konte yawe. Uno munsi byarahindutse cyane gose, uwo mwanya uragabanuka bishimishije kuko uwo mwanya wavuye kuri iyo minsi 3 gushika kuri 5 aho umunsi umwe iyo sheke waronse ukayitanga muri banke yawe canke muri posita, uwo munsi nyene amafaranga arashitse kuri konte yawe. Murumva rero yuko arakarusho kadasanzwe bazokorohezwa kubera kuko wewe uronse iyo sheke ukayicana muri banke yawe, iyo banke cicisha muri ubwo buhinga bakaca barungikira banke iyo sheke yatanzwemo ariyo yayisohoye. Iyo banke nayo ikaca ibona muri ubwo buhinga ikabona ya sheke igaheza igasuzuma ibikenewe byose kuri iyo sheke, hari nk'abijya vy'amasignature, ari nk'ivyo isheke kwitibwe n'ibindi, ikaca itanga uburenganzira yuko iyo sheke ishobora kurihwa canke ibonye yuko aragahaze ibe yavyanse hanyuma naho bakubwire bati isheke irabuze iki niki ntibishobora kurihwa n'ugenda usubiremo.